Inshuti namwe bakunzi mukurikira amakuru ya televiziyo Renaissance ndabaramutsa ndabaha n'ikaze muri aya makuru ko 15 munyonyo umwaka wa 2019. Ingiyo nkuru ziyagize nizi zikurikira. Hari icuka kibi mwibohero rukuru rya Ngozi. Nyuma yaho abanyororo babiri harimo witwa Ajida Chef ni Mona Defense bakuwe mwibohero n'icegera c'urirongoye. Nubakaba atawuramenye iyo bari. Abanyororo bagenzi wabo bagatinya ko bashobora kubugwa irengero ryabo. Turabikurikira muri ano makuru. Hariho ibimenyetso bitabesha vyerekana ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha vuba igiye gutanguza gukurikirana abakoze amabi mu Burundi. Ibi nivyo vyahaye inguvu abatanguje isekeza ryo guhimiriza abakorewe amabi kumenya uruhara rwabo muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Urongoye urunani rw'abamenyesha makuru biyemeje gukorana na sentare mpuzamakungu ni waza kubitubwira. Muri uku kwezi kwa11 ishirahamwe ry'abaganga bo mu gihugu c'u Buholande rizotanguza isekeza ryo kubaga abantu bavukanye ubumuga butandukanye. Bizobera mu ntara z'ubuvuzi za Rumonge na Muramvya. Hanze y'igihugu cacu Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda aragabisha umuntu wese arota guhungabanya umutekano w'igihugu ciwe. Yabivuze umunsi leta nshasha yariramutse irahira. Idonido ni mukanya. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Tuyatangurire kubijanye n'ubutungane. Itariki ya 15 munyonyo ubaye umunsi ugira wa 2025 bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu n'umushoferi wabo bari mu mvuto. Kamikazi Christine Ndirubusa Agnes Mpozezi Terence Harerimana Egide na Masabarakiza Adolphe bafashwe kwa 22 gitugutu bariko baja imusigati hariko habera ingwano hagati y'umugwi witwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano. Indwi mwiheze sentare suramwe imanza yabagirije guhungabanya umutekano w'igihugu bakaba n'ubu bagifungiwe mu ibohero rikuru rya Bubanza. Tuve mu burengero bw'igihugu cacu tuje mu yavugwa mu buraruko. Hari abanyororo bakuwe mu ibohero rikuru rya Ngozi kuri wa gatatu be no kuwa kane bakaba bahamagawe n'icegera c'urongoye iryo bohero imbere yuko baca bajanwa mu kibanza n'ubu kitaramenyekana. Ajida Chef Ildefonse nimubona akaba yagarukanywe mu ibohero mu gatondo ko kuri wa gatanu n'abakozi biperereza baje gutora telefone yiwe baca bagenda bamutwaranye n'iyo telefone. Abapfunzwe ngaho mu ntara ya Ngozi muri ako gasho gakuru ko mu ntara ya Ngozi bakaba batinya ko bashobora kuzobugwa irengero ryabo. Inkuru tubaza mugenzi wacu Rodrigue Ndikumwami. Hari ngiye cisa 9 zo kuri wa gatatu aho Adjudant Chef Ildefonse nimubona yamagagwa mu biro vy'icegera c'utwara ibohero rya Ngozi. Amakuru dukura ngaho mu ibohero rya Ngozi avuga ko kuva inyuma y'umutaga bamwe mu banyororo bari bacunzwe na bamwe bajejwe umutekano w'ibohero mu gihe kandi hariko haraba inama hagati y'icegera c'urongoye ibohero n'ivyababa vy'umushikirizwa manza wa parke ya Ngozi. Ayo makuru akavuga ko Adjudant Chef nimubona atasambishije umwanya munini ahubwo yaciye yuriza mu modoka ya procureur yari murindiriye hanze ajana mu kibanza kitaramenyekana. Mu masaha yo kumugoroba bamwe mu banyororo boba baranose amakuru ko nimubona yoba yajanywe muri sentare isubiramwe imanza ya Ngozi ariho yagiye kumviririzwa. Hakaba n'ayandi makuru avuga ko yoba afungiwe mu gashoka tazwi gacungirwa n'abakozi biperereza ngaho Ngozi. Hakaba n'ayandi makuru avuga ko Adjudant Chef nimubona yoba ari mu minwe y'ujejwe igipolisi ngaho Ngozi kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ariko nta kivugwa ko mu bijanye n'icatumye umushikiriza manza amukura mu ibohero. Kuri uyu wa gatanu akaba yagarukanywe mu ibohero rya Ngozi azanywe n'imodoka y'iperereza ifise imarati ya D6392 yo mu bwoko bwa Elite double cabine. Bagenzi be bakikeka ko boba bamuzanye gutora telefone yiwe yari yasize. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane hakaba kandi harakuwe mu ibohero uwundi munyororo azwi ku izina rya Claude nawe nyene atawamenye iyo bamujanye. Adjudant Chef nimubona Ildefonse akaba yahagaritswe kuwa 24/0 umwaka w'2017 mu ikambi yo kumutukura mu ntara ya Cankuzo mu ntumbero y'amatohoza ajanye n'igitero cari cabaye mu ikambi ya Mukoni mu ijoro ryo kuwa 23 rishiri rya 24/0 mu mwaka w'2017. Nkuko vyabaye no kubandi bari bafashwe muri yo dossier yaraborejwe igufa n'utwara iperereza mu ntara ya Muyinga ico gihe Gerard Ndayisenga. Senare ikaba yamuciriye gufungwa imyaka 30 n'ihadabu miliyoni 5 mu mafaranga y'amarundi. Abayobozi b'ibohero naco bashaka kubivuga ko bakavuga ko ushobora kubivuga ko ari umushikiriza manza mukuru wa Republika Ngozi. Iryo nyuruzwa rya Adjudant Chef ni Mona Defense abatari bake barabandanya kugira ico barivuzeko.
Maître Gustave Niyonzima umushingwamanza akavuga ko bitumvikana ingene imbohe ishobora kuzimira mazima yongo. Kubona umuntu asanzwe ari mu ibohero nkuru ry'Ingozi, amategeko amugenga abamunyuruje bayazi ingene agenda, aha nkavuga icegera co uyobora iryo bohero ry'Ingozi n'umushikiriza amanza kizigenza mu ntara ya Ngozi, akokira sentare isubiramwo imanza Ngozi, ariwe twita procureur general près cour d'appel de Ngozi. Umuntu akagenda amazima yonge ahamagawe n'icegera c'uyoboye iryo bohero rikuru rya Ngozi, agasanga harimwo umutego, bagaca bamunyuruza, akagenda twawe n'imodoka y'umushikiriza amanza kizigenza akukira sentare isubiramwo imanza Ngozi. Ivyo rero tubibonamwo ko ari uguhonyanga amategeko, biteye ubwoba, biteye agahinda. Umupfungwa niyo bagomvye ko mwimurira mu rindi bohero, n'ingingo iba yasabwe na sentare yamushize muri uwo munyororo, canke wenyene akavyisabira, bigaca mwibohero kuwitwara bakiga dosiye yiwe, hama akagenda amarembe. N'ibintu bibona rero ko biri muri wa mugambi wa leta wihonya bwoko gimirije kuba, kuko uwo iri defense ni mubona asanzwe yagirizwa dosiye yo kumukoni mu 2017, akaba ari umuntu yaborejwe igufa, agahakwa no kwitaba Imana, bakanka nuko avuzwa. Ubu rero ni n'umuntu musanzwe muzi ari mu gisoda c'abakera bitaba ex-fabe, akandi akava mu bwoko bw'abatutsi. Ni muri ya ntumbero rero yo gutegura ihonya bwoko ku batutsi n'abo bose batavuga rumwe na leta b'abahutu. Ico noherazeza ko no kuvuga yuko ni ivyaha bidahanagurwa, bazotegerezwa gukurikiranwa nk'uko umwe wese ahanwa mu caha yakoze mu kuvyerekeye imanza z'ivyaha. N'amasentare mpuzamakungu azotakwa iyo yigenga, iyo akora neza, hama bazokurikiranwa. Ngo hari ibimenyetso bitabesha bituma haba ukwizera ko ubutungane mpuzamakungu bwimije kwita intahe mu gahanga abakoze amabi mu Burundi. Ivyo biri mu bihingoga abaheruka gutanguza isekeza byo kwigisha abakorewe amabi mu Burundi ikorwa cabo imbere ya sentare mpuzamakungu CPI. Urunani rw'uruhikiyemwo amenyesha makuru bakorana niyo sentare gwerekana rukoresheje ibiharuro amadosiye y'u Burundi ahageze, nuko hari imbere n'abategetsi bamwe bamaze kwiyemeza kuba ivyabona muri iyo sentare. Pierre Claver niyo nkuru arongoye urwo runani yabimenyesheje mu kiganiro Club de la Presse caremeshejwe na Patrick Mitabaro. Gushikiza isaha duharura amadosiye hafi 200 amaze gushikanwa muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI, ayo no kuvuga ko arimwo abantu barenga 3,000 bakorewe ayo mabi, urabishwe, urabanyurujwe, uri abafungiwe ubusa, uri abanyazwe amatungo yabo canke amazu yabo n'ibindi. Ejo bundi ubutwara Dudu Diene yatubwiye ko hariho urutonde rw'amazina amaze guhabwa CPI, amazina yikekwa ko bashobora kuba baragize uruhara muri vya. Urumva izo n'izindi mbega wowe kamwisha makuru imbere yuko twara guca kibazo kitarishurwa. Uravye uno munsi kubona hata ubwo butungane butarashira habo butaratanguza izo manza, mwogira muti habuze ayo masura nyene mwagize mu tamadose mashi kugira ku 200, ayo masura niyo yabuze canke habuze iki ku bwawe? Ico kibazo nibaza ko cyo kwishurwa neza no mushingwa manza, kuko ni wabize cyane, ariko naje ndashishoza kandi hari n'amakuru ndabifise ko gutohoza ku vyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu cyane CPI sigikorwa coroshe. CPI guhera mwaka wa 2017 iri kwitohoza ku vyaha birenga 5, ibyaha by'ubwicanyi, kunyuruza abantu,
gukorera ivyamfurambi abigeme kubafata ku nguvu hamwe n'ivyaha byo gufungira abantu ubusa ivyo rero ni ivyaha bitoroshe bisaba ubwitonzi no gushishoza kutoroshe kuko nk'u Burundi ni n'igihugu kitoroshe gukoramo kuko Burundi murazi ko bwamaze kwikura muri sentare mpuzamakungu mpana bya CPI Burundi bwarankiye abantu bose bashaka kuja gukora aya matohoza no kuvuga ko n'abanketere ba CPI bigora rero ko bashika muri ico gihugu no kuvuga ko imyaka ibiri heze hariko harakogwa ayo matohoza nyezina sumwanya munini ego n'umwanya munini ku muntu yakorewe amabi ku muntu yiciwe ku muntu yakorewe amabi atandukanye ariko kugira ngo ubutungane buboneke si umwanya munini kuko ubu izi saha aho tugeze haramaze kumvirizwa amasura atari make haramaze kumvirizwa bakorewe amabi haramaze kumvirizwa bamwe mu nzego za leta bakoze ayo mabi bavuze batirika baramaze kumvirizwa mu buryo bwo mwibanga haramaze kandi kumvirizwa n'abandi bantu novuga ko ari nk'aba expert amashami mpuzamakungu hamwe n'abandi bahinga canke abigisha muri za kaminuza bazi neza canke bashobora kwinterpreta imvugo y'uwakorewe icaha donc ivyo ni ibintu byinshi rero biriko birakogwa ariko nkuko CPI yabitubwiye twibya kabanga nibaza ko abakorewe ibyaha borema kuko igihe giheze ntikingana n'igisigaye kugira ngo imanza zitangure ugukwagurwa kw'abanyororo mu mabohero yo mu Burundi eka gufatwa nabi ku rugero runini nivyo biri mu cegeranyo ca Kati Burundi co mu kwezi kw'icumi uno mwaka Jean Claude ntiburi munsi arongoye igisata c'amategeko muri Akati agasaboneraho gusaba abarundi n'amakungu gukwikiranira hafi ikibazo c'abafungwa mu Burundi. Akati Burundi hejeje gusohora icegeranyo c'ukwezi kw'icumi aho yerekana amabi yakorewe abanyororo cyane cyane abanyororo bakurikiranwa ku vyaha vya politike muri uku kwezi kw'icumi rero abanyororo kubaguwe abandi barankirwa kwivuza eka mbere hamwe no gufatwa nabi bifatiye ku rugero runini abanyororo bageze ko mu bitigiri dufatiye kuko amabohero asanzwe yashobora kubakira nkuko rero kama tubivuga amabohero ya Mpimba na Rumonge n'ubu niyo yerekana ko ari imbere cyane mu byo guhohotera gateka kazi na muntu atwafatira nk'ibintu byo guhohotera abanyororo aho abanyororo bakubitwa abandi bagapfungwa muri ayo mabohero bakafungirwa n'ahantu habi cyane abanyagirwa abandi bagafungirwa ahantu hasa nabi gose. Ivyo rero bikorwa cyane cyane n'abanyororo bari mu mugambwe uri ku butegetsi ubona ko no munsi menga nibo basigaye batwara ayo mabohero aha twovuga cyane cyane nk'uwitwa Minani Prosper hamwe n'uwitwa Ngendakumana Jean Bosco basanzwe ari abanyororo bafungiwe mu mabohero ya Mpimba hamwe na Rumonge nikambere ugasanga no ko batwara ngo urwego rw'umutekano muri ayo mabohero ariko aribo bahungabanya umutekano abanyororo benshi rero muri uku kwezi barakubiswe abandi nabo barapfungwa. Ivyo rero bigakorwa abatwara amabohero babibona eka mbere n'abajejwe umutekano mu mabohero ayo bita police pénitentiaire nayo nyene ibibona ariko ntagire ikikora. Aha twavuga akarorero kavuzwe cyane witwa Ndikumana Cyprien yabahewe mu ibohero rya Mpimba aho yakubiswe bimwe byo kwicwa n'umunyororo yitwa Mugisha Abdul hamwe afatanije n'uwitwa Alexis mbere akaba yarababaye cyane ku buryo ataragishobora no guhagarara baramutwaye mu ivuriro ryo ngaho mu Mpimba ariko ujejwe ibohero rya Mpimba umuyobozi waryo arabimenya mugabo ntaco yigeze akora kugira ngo hane abo babikoze canke ashobore gushumbusha uwahuye n'ivyo vyago. Akati Burundi kandi yarabonye yuko kuvyerekeranye n'amagara y'abantu naho nyene abanyororo bamerewe nabi cyane kubera ko nubu bakibuzwa kuja kwivuza naho twovuga ko bamwe bitanguye kubona ko batwara amabohero batanguye kubarekura mugabo nubu geragara yuko hari abanyororo baremvye nubu batarabonana n'abaganga twovuga witwa Dombori Pascal wo mu ibohero rya Gitega na Nkuruza Jean Berkimas nawe nyene mu ibohero rya Gitega eka mbere harabona anaba barekuriwe kuja kwivuza mugabo ugasanga abatwara amabohero bagarutse kubakura mu bitaro kandi batarakira twovuga nk'uwitwa Major Nimpaye afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba yarari mu bitaro Hopital Prince Jean Charles hanyuma icegera c'utwara ibohero rikuru rya Mpimba aza kumutwara yitwa Kayanda Samuel aza kumutora mu bitaro amusubiza mu munyororo kandi ataraheza imiti kandi atarakira atari no kuvuga ko ari abaganga bamurungitse. Ubwishi bw'abanyororo nabwo nyene rero ni ikintu gikomeye cyane tubona yuko gituma abanyororo babaho nabi
twavuga yuko nko ku gihugu cose amabohero uno munsi arimwo abanyororo bangana 11,059 mu gihe amabohero yarashobora kwakira abanyororo batarenga 4,194. Kwegeranya ibiharuro bifatirwa ko n'ingirakamaro mu gutunganya imigambi y'iterambere ry'igihugu bivugwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo Istebu Nicola Ndayishimiye. Hari mu Uganda ko guhanahana ivyumviro ico kigo cari catunganije kuri wa gatatu igenekezo ya 13 Munyonyo umwaka wa 2019. Akamaro k'ibi biharuro turiko turashikiriza ni ibiharuro bifasha kugira ngo bifatigweko mu gutunganya imigambi y'iterambere y'igihugu. Musanzwe muzi yuko dufise wa mugambi w'iterambere w'igihugu cyacu cy'u Burundi w'imyaka 10 ubu naho mu biharuro tubishiza habona nka bijya dutangwe kwerekana byo mu ntara ya Gitega mu ntara ya Rutana na Ruyigi no kuvuga bica bifasha amakomine ubu bariko bategura ya migambi y'iterambere y'amakomine bijya biharuro baca babikoresha kugira ngo bashobore kubona ico bokorera abene gihugu muri ayo makomine ageze intara zose z'igihugu cyacu. Ukuvuga aho ngiye ku makomine ibi bindi turiko turerekana navyo nyene birafasha abantu kuvuga leta n'abayifasha kugira ngo batunganye imigambi ifatigwako haba nk'ibi twavuze bijanye n'impunzi bijanye n'abahunguka ibijanye n'abatesheje izabo kubera imvo zitandukanye mu kugira gutororokanya ibiharuro muri rusangi birasaba uburyo kugira amatohoza nayo nyene birasaba uburyo ingorane nyamukuru novuga ni ingorane sukuja hamwe Istebu ntitororokanye ibiharuro ibi hariya ubushikiranganje bukatororokanya ibindi twotegeza twese kuja hamwe kugira ngo dushire hamwe inguvu dushobore gutororokanya ibiharuro. Twarabibonye kuva nejo twarabonye yuko nk'ibiharuro bijanye n'impunzi bijanye n'abatesheje izabo usanga harimo ubushikiranganje bwishi kugira rero tubitorore bifise bisukuye bifise akanovera nuko abo bose bategezwa kuja hamwe. Hanyuma ikindi nyamukuru novuga ivyo birasaba uburyo nukuvuga turakenera amafaranga nayo leta itanga ayandi nayo dutegezwa kurondera kuwafasha igihugu cyacu cy'u Burundi. Ivyo rero nibaza yuko keshi babigoye kubera bavuga ati ivyo twashize imbere nibi ugasanga rero umuga wo gutorokanya ibiharuro ntibashoke bawushira imbere nivyo bica bituma ngira ngo uburyo butaboneka neza. Abaganga bo mu gihugu cy'u Buholande bafatanyije n'ishira hamwe Izere Holland batekanya kubaga abagendana ubumuga muri uku kwezi kwa Munyonyo. Andre Nkeshimana umukuru w'ishira hamwe Izere Holland yamenyesheje ko abagendana ingwara z'ubumuga bavukanye n'izindi bazobagirwa ku bitaro byo mu ntara ya Rumonge hamwe na Muramvya. Akaba yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uwa gatanu. L'organisation Izere Holland et Interplast Ishirahamwe Izere Holland bifatkanije na Interplast ishirahamwe ry'abaganga babaga muri Holland bazoza gukora ikindi gikorwa co kubaga abarundi guhera igenekerezo rya 15 gushika igenekerezo rya 30 Munyonyo 2019 mu nzira yo gufashanya mu vyo biyemeje ishirahamwe Izere Holland mu kubandanya kubaka igihugu mu gisata c'amagara y'abantu. Ico gikorwa co kubaga abantu kizobera mu ntara ya Rumonge na Muramvya. Mu bitaro bikuru vy'intara ya Rumonge ico gikorwa kizotangura igenekerezo rya 16 gushika igenekerezo rya 23 Munyonyo hamwe no ku bitaro bikuru vya Muramvya guhera ku igenekerezo rya 24 gushika ku igenekerezo rya 30 Munyonyo 2019. Abazobagwa akaba arabavukanye ubumuga bwo ku mubiri ubujana ubumuga bwavuye ku bushe ukononekara ku mubiri twavuga nk'amaboko amugaye hamwe n'ibivyimba bimwe bimwe. Abafise ubwo bumuga barasaba kugenda kwisuzumisha ku bitaro vya Rumonge kuwa mbere igenekerezo rya 18 Munyonyo saa moya zo mu gitondo. Abaherereye mu bice vy'intara ya Muramvya no hafi yaho barahamagariwe kuja kwisuzumisha ku bitaro bikuru vya Muramvya kuwa mbere ku itariki ya 25 Munyonyo saa moya zo mu gitondo. Abo bafise ubwo bumuga bose bitwararike kuzogenda bitwaje udukarata two kwivurizako. Notons que les patients doivent se munir de leur carte d'assurance maladie.
aya makuru tuyarangirize mu yavugwa mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Abahungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda ngo bagiye kwibonerako ubushobozi n'ibikenewe byose ngo bizoshigwaho kugira umutekano w'abanyagihugu n'iterambere kuri bose biboneke. Ivyo vyashikirijwe na Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda kuri uno wa kane hanyuma yaho leta nshasha yarihejeje kurahira. Cost. We are going to raise the cost on the part of anybody. Tugiye kuduza ikiguzi ku bantu baduhungabaniriza umutekano. Ikiguzi kigiye kuba gikomeye. Vyaba ubushobozi tuzoshiramwo kugira twizere ko dufise ivyangombwa byose bisabwa ngo tugire umutekano w'abantu bacu n'iterambere ryacu. Bazovyishura ikiguzi kinini abo bantu badurumbanya igihugu cacu bigiye kubakomerana. Murabizi neza ko ivyo mvuze ndabikora. And I mean it, and you know that I mean it. Nino kuri no nkuru duciye turangiriza ko amakuru. Shimire bagenzi bacu bafaje mu kuyatunganya. Nshuti bakunzi mwareko mukurikira amakuru ya televiziyo Renaissance ndabikebanuye naho ubutaha.